ndakura 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 none hari wote sinako none hasega yanga none cyane bikwiriye cyewe uyu muntu kwaguza akantu tumeze kugura akantu rero dusezerana akantu 5,000 bikwiriye yahengereye ako kantu ndakamuhaye acishaka kumpa 4,500 habura ko ingazi uko kuntu waminduka ngo umpe 4,500 none mperetse ingazi bura Bichembisa nikire. Ndio amahari wese nakuhaye. Je nakuhaye ndekura. 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 None hasega yanga. None cyane bikwiriye. None hasega 5,000 bikwiriye ucikana na 5. None sinako. Waminduka ngo umpe 4,500. None mperetse ingazi bura mpere. None nzoyitora cyo. None haje utayiba. Utoyitora kiri mu kiruka. Ewe ntavyo twasezerana. Hano hugaranye harukure n'icumba. None je mana yanje. Wowe kubera iki utarindiriye ejo jewe rero upfa ngaho umwana hari mu cumba komema harugaye cyubwira cyo harugaye ndabana nzogohejo none wahaje oya zera amahera ariho kimwe gusarugaranye inka rero shira none siraha ntavyo singazi none singazi keneye mpereza rero iyo ngazi bura none reka ndakuzanire singazi oya je tuvana none singazi umpaye je ndakora rero ndakuzanira ureka urugende he none singazi gende he utayampaye akwiye wendeka ntibibaho none ndakubwiye ahantu iri rugaranye oya none hari sideni uramu uyu none guhiki ingazi burako uyu ingazi kanguro wipfugisha ikiri dasohoka none singazi ingazi umviriza mushinga cyewe uyu muntu kwaguza akantu tumeze kugura akantu rero dusezerana akantu 5,000 bikwiriye yahengereye ako kantu ndakamuhaye acishaka kumpa 4,500 habura ko ingazi habura ingazi ingazi reka kunanira reka bese tengele kuyimutsa muheretse oya genda yisanga genda jana bibona ntacyo yaho ntaza guhunga Yesu sawa reka tumurindi ingazi ziwe cewe n'umunsi nobura ingazi akira ingazi zawe iki akira je ntitwavuganye ingazi zi Yesu izi singazi izo ni ingazi cyangwa ni ingazi singazi kumbe yari amahera jeni msezari anumva ngo ni ingazi none anumva ngo ni ingazi none ingazi zawe akira ingazi zawe oya numvise ingazi je none ingazi ingazi amahera y'iki we mwavuganye nabi rero umbiritse we mwavuganye nabi numvise ingazi we mwambwiye ingazi none ingazi musharire mu gihe ingazi sinazimuhaye numvise ingazi mu gihe ushimye kuyanyima iki ndakwereke mu gihe ushimye kuyanyima ibiki fatwa Yesu ndakuhebeye ubwambwa cyo bumaze ndakuhejeje